no mu mvura y'ibibazo nzakomeza nkwizere, naho imbere ntahabona nzakomeza nkwizere, nakure utagera no mu rwobo rw'intare, ukuboko kwawe kugerayo. Nzakomeza nkwizere, wewe muvyeyi ubaruta, no ku munota wa nyuma uraseruka. Yesu ashimwe, Imana ishimwe cyane. Ni muri cya kiganiro twiyubake maze duhanurane. Jewe ndagishikiriza, reka ndabibwire, kandi nitwa Bihorubusa Germaine, nkaba nubatse mfise abana babiri, ntuye mu gihugu ca Canada. Uyu munsi nshaka kuvuga kuri ano majambo, twamane impamvu yo gushima Imana, twamane impamvu yo gukunda ubuzima, kubera Imana yaturungitse kuri ino si kugira ngo tubeho. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo yaturemeye imigambi y'amahoro, ngo ari kungutsa y'amagorwa. Amen. Ndakunda ubwenge cyane. Uyu munsi ndifurije umuntu wese asaba Imana ubwenge, kuko mu bwenge niho haba ibitekerezo by'ibyizigiro. Amen. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo intango y'ubwenge ni ukubaha Kristo, ni ukubaha Imana, ni ukugendera iri jambo ryera ryo muri Bibiliya. Ndashaka dusangire ano majambo mbere yo kwinjira mu ijambo ry'uno munsi. Reka dusangire aya majambo umusiguzi yatubwiye ku murongo mu kigabane ca 11. Reka dutangure ku murongo w'9. Haravuga ngo, ewe wa musore, nezerwa ubusore bwawe, kandi umutima wawe ukunezereze mu minsi y'ubusore bwawe, kandi ugendere mu nzira z'umutima wawe no mu kuraba kw'amaso yawe, ariko wamubizi yuko Imana izogushira mu rubanza rw'ivyo vyose. Nuko kura amaganya mu mutima wawe, kandi ushire ikibi kure y'umubiri wawe, kuko ubuto n'ubusore ari ubusa. Amen. Haleluya. Umusiguzi ni umuntu aguma asubiramo cyane gose ngo umunyabwenge n'umuhirwe, kandi avuga amajambo y'ubwenge. Bisobanura ngo niyo tuyasomye tudasabye Imana ngo iduhe gutahura, tudasabye Imana ubwenge, ntituyasobanukirwa neza. Ariko aravuga ngo mbega umuntu yobaho atanezerwa, ngo ko Imana yaturemye kugira ngo tubeho tunezerwe, ariko nyuma yo kunezerwa akavuga ko n'uyo munezero dutegerezwa kubamo twubaha Imana, dukorera Imana, kuko nyuma ya byose hazoba urubanza, kandi yasanze yuko vyose ari ubusa tutagira Kristo Yesu. Amen. Nshuti yanje, ushobora kuba uri ahantu wihebye, ushobora kuba uri ahantu wihebuye, ariko nashaka nze kukubwira ngo nta mpamvu nimwe iriho y'ukwihebura, kuko nimba uno munsi bimeze nabi, nashaka ndakubwire ngo iki gitabo kiravuga amajambo menshi cyane. Hari abakozi b'Imana hari abakozi Imana yahumekeyemo amajambo yo kuturemesha, yo kudutunga. Hari ibihe bigenda bikurakuranya, ariko nibisobanura ko Imana yacu yaturetse, nibisobanura ko Imana yacu itari kumwe natwe, nibisobanura ko Imana yacu ititeguye kudutabara. Amen. Narinje rero ngaho kukubwira ngo nshuti yanje, muri ibyo bihe byose wowe uri kurabamo, menya yuko Imana yakuremeye imigambi yo kubaho, yakuremeye imigambi y'amahoro, yakuremeye kubaho. Ariko byose biva kuri wewe, ukwizigira kwawe, ukwihangana kwawe, ukurindira kwawe igihe c'Imana. Amen.
nabonye imana ikora n'imana mu buzima bwanje. Nico gituma kenshi nkunda kubwira abantu nti twizere Imana kuko Imana ariyo byose muri byose. Nabuze umubyeyi wanje wa mbere ari we papa niga mu mwaka w'icumi, nkitangura umwaka w'icumi, ariko byari bigoye cyane kuko twavukana turi benshi kandi twari tugikeneye ubufasha bwinshi kandi twari tukiri bato. Habaho ukwihebura no kwiganyira. Namaze umwaka meze nk'umuntu ari deprime, ariko nari naramenye Imana. Amen. Muri ico gihe naranse Imana. Muri ico gihe umuntu wese twari tuzinanye yari afise umubyeyi wiwe w'umupapa, naramugirije ari mu mutima. Mbonye umwana atowe na se we kw'ishure, narumva agahinda, ya depression ikaca iba nyinshi muri jewe. Amen. Ariko nkagira umunsi wo kwiyugarana mu cumba kubera nari naramenye Imana, nkasenga Imana, nkabwira Imana amagorwa yanje, nkabwira Imana ibibazo byanje, namani radio numviriza indirimbo z'Imana. Harimwo imbuto ya Kristo yo kwizera Imana, yo kubwira Imana, yo kumva ko hari Imana ishobora kundengera. Amen. Nabaye muri ibyo bihe, ariko Imana ingirira neza, impereza ibitekerezo byiza. Narahebye ishure indwi zibiri, ariko ndiyumvira guheba ishure kwanje bibabaza nde, guheba ishure kwanje bikomeretsa nde. Niyumvira amajambo umubyeyi yambwira, niyumvira icyizere umubyeyi yaramfitiye, ndahaguruka mvuga nti nubwo bidakunda ko mbandanya kuri rya shure ryiza umubyeyi ahora ndira, nubwo bidakunda yuko nogenda ibirometero byinshi n'amaguru, uko biri kose hari ishure riri hafi, hari ukundi nobikora. Imana yampaye ubwenge mu rugero nari ndimo, ndabikora ukundi kugeza umunsi wo gutabarwa kw'Imana urashika. Mbona ubuzima busagutse, nsubira kumva umutima wanje wiruwe, nsubira kumva umutima wanje urimo umunezero. Aho uri rero, izera Imana. Imana yaturemeye imigambi y'amahoro. Nubwo no munsi wowe uri kuca mu bikomeye, nubwo no munsi byoba bitameze neza, amen, hari Imana mu buzima bwawe. Hari Imana yakuremye mu gashusho kayo. Hari Imana igufitiye imigambi myiza. Hari Imana igufitiye, haleluya. Ndashaka ngo umuntu ariko aranyumviriza yoye kwiheba, yoye kwiheba, yoye kwiheba. Amen. Ndumva hari ikiganiro ndi gushaka kuganiriza abadame, abantu bihebye, abantu bafise ingo zatetutse, abantu bafise ukwihangana ariko ukwihangana kwabo kugiye kurangira. Imana idufitiye imigambi y'amahoro. Amen. Kandi ngo Imana irashaka yuko tuyisaba ubwenge kugira ngo aho tugeze hose tugire ibitekerezo byiza, twigire imigambi myiza mu kurindira kw'Imana idutabara. Amen. Imana ishimwe cyane. Hari ubuzima nabayemo n'Imana, ubuzima bwo kwizera Imana n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose, aho ejo bundi nabuze umubyeyi. Nibura umubyeyi nafukamye ndasenga Imana, ndavuga ngo Mana we wamudutije kino gihe nuhabwe icubahiro. Mana wewe wagize ngo ndumva yuko ikintu ca mbere nokora ari ugusenga Imana. Naragize umubabaro, nararize cyane, ariko sinumvise ko nansi Imana, kuko hari ahantu Imana yagejeje gukora, Imana yagejeje kunyegera. Ibyo mbako byose mvuga ngo Imana yanje irabizi kandi iri au control, kandi yiteguye kungirira neza. Inyuma ya bino bigeragezo, inyuma ya bino bimbabaje, inyuma ya bino bitagenda neza, inyuma ibi ndabona imbere mu byizigiro byanje, mu byizero bya, mu kwizera kwanje, kuko Imana ari rukundo. Reka ndababwira ikintu kimwe, iyo nshikiwe n'ibintu bimbabaje cyane bingejeje ahantu numva ati Imana ibi ni biki, numva urukundo rw'Imana ko rutondekura, nkumva rwa rukundo rw'Imana rwagendeye Kayini ahejeje kwica Abeli. Imana iramuproteja n'amaraso kugira ngo ntihagire icyaba. Nkabona Imana yacu ni Imana y'urukundo cyane. Umva, naho twoba turi mu byaha, naho twoba turi babi, naho twoba, Imana yacu irengeye ibyo byose. Ariko tugire intambwe imwe gusa, duhore twizigiye Imana. Hari ahantu tugera tukumva turananiwe, hari ahantu tugera tukumva no kwizera kwacu kurananiwe, ariko reka duhorane mu mitima yacu kuvuga ati Imana turengere. Imana ni Imana ikomeye. Sinzi uko nobabwira Imana muri uno mwanya, ariko ndashaka kubwira umuntu ababaye, umuntu ari mu bihe bitamworoheye,
umuntu ari mu bihe bimugoye, imana ntiyakuremeye iyo migambi yo kugorwa canke yo kubabara, ariko ngo yakuremeye imigambi y'amahoro. Amen. Ureme rero muri Kristo Yesu, Imana iriho. Inyuma y'ibihe bibi hari ibihe byiza, inyuma y'amagorwa hari amahirwe, inyuma y'ibihe bikomeye hari ibihe byoroshe. Ndashaka kukubwira ngo mu bihe byose wowe urimo, nimba ari bikugoye mu rugo, nimba ari ubupfubyi, nimba ari ubupfakazi, nimba ari ubukene, nimba ari indwara, inyuma y'ibyo byose hari Imana irengeye indwara, hari Imana irengeye ubukene, hari Imana ikora ibitangaza, hari Imana yaturemeye imigambi y'amahoro, hariho Imana yaturemye mu gashusho kayo kubw'urukundo rwayo, hariho Imana igukunda kandi yiteguye kukugirira neza. Imana ishimwe cyane. Yari rero Madame Germaine muri cya kiganiro cacu twiyubake maze duhanurane. Nshatse kukubwira uno munsi iti ntiwihebe kuko Imana yakuremeye imigambi y'amahoro, kandi nkwibukije ngo usabe Imana ubwenge nshuti yanje, kuko mu bwenge hari ibitekerezo byiza, hari imigambi myiza. Niyo wasanzaye, niyo wahuye n'ibikumenagura, niyo wahuye n'inzara, niyo wahuye n'ikintu cyose, hari ubwenge bukubwira ati aha niho wohaja kubera harakwica. Hari ubwenge bukubwira ati hari Imana iri hejuru ya byose. Hari ubwenge bukubwira amen, haleluya. Ibyo bikaguhereza gutekereza, gutegereza, wizeye kandi ushize amanga. Amen. Imana ibahezagire. Nimba utarakora subscribe nuyikore, likinge. Mu minsi iza turabazanira ibiganiro tuganira aho buri muntu wese azoshikiriza icyiyumviro ciwe bivanye n'iby'uyo munsi twashatse kuganiraho, kandi ndizera neza ko bizofasha benshi. Imana rero ibahezagire. Yari Madame Germaine. Niwihebe, niwihebure kuko Imana yakuremeye umugambi w'amahoro. Haleluya. Reka turirimbe gato. No mu mvura y'ibibazo nzakomeza nkwizere, naho imbere ntohabona nzakomeza nkwizere, nakurutogera no mu rwobo rw'intare, ukuboko kwawe kugerayo. Nzokomeza nkwizere, wewe muvyeyi no ku munota wa nyuma uraseruka, no ku munota wa nyuma uraseruka. Imana ibahezagire. Yari rero Madame Germaine muri cya kiganiro twiyubake maze duhanurane. Naho utaha.